birashushe emwe uzosiba muri urubanza nzobahomvye kabisa emwe ryagashimwe kabazotsindira umuziki emwe iyo modoka yocoye mama na yacu nayibonye umukobwa azotsindira gashimwe imodoka iraho emwe nibo biraba Yes, nkuko rero nababwiye hani muri Memphis, Tennessee, ni samwe ndaragije mu ngozi wa Dicobu. Hama murabona yuko turavye ngaha hasigaye iminsi ibiri gusa, ukuvuga kuwa gatanu ku munsi wa kane itariki 16, hama mahiganwa azoba ku munsi wa gatandatu itariki 28. Imodoka rero ni imwe mu modoka z'ubushimwe twateguye kuri rino higanwa Dicobu event. Nkuko mubona rero iyi ni modoka izohabwa umwana w'umwigeme Miss Burundi-Usa 2022 corner and lane forward. So ni modoka nshasha cyane ya 2022 izohabwa mu Miss. Ni modoka rero izije cyane igurwa akaba yaguzwe ibihumbi 28. Urumva rero yuko ari modoka izije gose. Nabi imodoka nyene imeze ni modoka izije cyane. Ni modoka ushobora kwatsa imvura iri kiragwa canke ahantu urashobora kuyatsa uri mu nzu. So urabona nk'ubu nakamodoka keza gose akameza kadoze urabona urumva urabona nk'ubu imodoka ikaca yaka hanyuma yatse ukacushika winjinjira ukaja kuri vola. Yes, nkuko rero twabibabwiye iyi ni modoka urufunguruzo ruzohabwa umuntu azoba atsinze. Nkuko rero twabibabwiye iyi ni modoka izohabwa umuririmbyi wa mbere muri Leta Zunze za Amerika muri higanwa rya Dicobu Music Award. Urufunguruzo rero akazoheza akaruhabwa. Murabona yuko rero ni modoka nshasha y'ibihumbi 2022, hanyuma ifise ibirometero 0, hama ifise ubuhinga. Ni modoka ikomeye cyane, ikaba iguzwe ibihumbi 35 n'amadolari 100.